abantu benshi bamaye ko barumva ibiterwa rimwe na rimwe abantu barabirima bamwe bakimbura abandi ntibimbure we banga ryo kwimbura niriya kutubona ari umuceri mwiza ku buryo n'abari ko barapompa harimwo abaho bagusumba uyu muti abakozi babonye bari ko barapompa uyu sumuti ni ifumbire iyo ni ifumbire mugaye kongereka abantu umuti y'amazi ni ifumbire y'amazi nshasha twarose ariyo ugiraga mu uvyizere ku nshuro ya mbere byagenze gute oya je kugenda vyizere ku nshuro ya mbere nari mu nabonye ntuze groupe umugwi w'abarimyi borozi ya WhatsApp ya WhatsApp hanyuma mbona bavuga ibintu vyo kurima no korora mugabo jewe cyane yenteresa ku bintu vyo ncanisunga ku bintu vyo kurima kuko ari byosanzwe ndimo mugabo bwa mbere ngitangura muri yo groupe yari groupe y'uwundi muti yindi fumbire bavuga mu nyuma ncabona iyi fumbire rero nawe hari barashizemo kugira ndavyizera nari mfise hano nari mi ibigori hari ya muntu ya muvyegwa ivyo bigori rero vyari asha vyanse byahinduye amabara bifise ukuntu bisa cece navuga ati reka rero manze mpimire kuri biriya bigori canda butora ndawugura ndawujanayo ibigori mbona bitangiye guhindura ibara kumwe byari bisimenga bigarukana icatsi kibisi cana navuga ati rero ko ngahanyi kuko aho nawujanye hari mu bunyomvu niho umuntu yaragitangura ko harima yego tereka rero njire mu muceri naho none wewe nkuno munsi nk'ukoresha wewe wizeza abarundi bawugure nk'abarimyi baje kukoresha je kuvyo ndiko ndabona ahiwanje kuvyo ndiko ndabona ahiwanje kuko nakubwiye yuko n'uburyo nahora nkoresha nabonye ko bwagabanutse kubera nk'aka gacupa kagira kabiri kandi ahaye ni hegitari irenga aka gacupa kagira kabiri rero no kuvuga yuko gacupa ka mbere urumva ko nagakoresheje mu pepiniere hama nkongera nkapompa nagupomesheje inshuro zibiri aka rero ubu nako nakagira kabiri maze kugapompesha ko rimwe uno munsi nirigira kabiri kandi ndabona ko kirimwo kuko nundi usigaye ko nzopompa uyu ndiko ndagira iryanyuma na nyuma kubera wamaze kushikira kusambura uyu n'umwavu donc kandi ukaba umuti ushobora gutabira ugashobora no kwica udukoko ingwara uratabira ukongera ukarinda ntuzeye burya bukoko usanga n'ingwara zitera mu muceri kuko hongeze ubu ndabona yuko ubu unyi kweri uyu muceri wanje nawe ntundazi ntukigwaye aho ugeze ubu twaba tugera ubu tumaze gukoresha imiti myinshi cyane itagira izina yo kugira ngo turwanye ingwara zirimo ariko ubu ntisiko byagenze mu gace katubarangire ngaha hano heza ho kuba wironkera akayaga keza katanganyika unirabira n'umuji wose uko wakabaye wawundi ati iyo baheza urota neza ukanagira n'imigambi minini nanje ngaha ndahabarangiye ni kibanza kingana na 6.15 gikeneye 150 miliyoni yonyene hari inzu ntoya yo kubamo ariko twumvikanye wo hakoze isho ushaka ukanahuba kuko ushaka dokima z'iyo parcela zose zirahari ikindi rero imodoka yawe taxi bisi cange moto byose birahashika kuko ni kwikaburimbo abahamenyekanye nabo kuntu bariko barahihotera kuhubaka aha ni mu Kamesa ya kabiri hafi ya Musaga n'ahantu hatuje cyane ariko rero abari kure ntibayaga ngwi n'ibiciro turavyumvikana kandi ntitunanirano Ega, hari abaza gushika imijoro usanga basumba. Okay, yes. Tubaramutse cyane tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu yongereka amagara meza n'amafaranga. Ni wa muhungu w'abarundi n'abarundi kazi. Omdishanje no munsi nazinutse mu miceri. Yo tuje Jewe ko mumbona ngahanyi ku mazina banyita gahimbare Liliane. Ego Liliane. No kuvuga tubona urumurimyi. Kandi yabigize umwuga. Mugabo abantu benshi bamaye ko barumva ibiterwa rimwe na rimwe abantu barabirima bamwe bakimbura abandi ntibimbure we banga ryo kwimbura niriya kutubona ari umuceri mwiza ku buryo n'abari ko barapompa harimwo abaho bagusumba asha muri
iki gihe rero aho ubona uyu muceri usa gucyanya ari mwiza nukuri nikuvuga ko ari intuzeya nk'Imana yabikoze kubera mu biheruka burya twari twabuze umuceri ariko kubera umuceri wo wagwaye cyane turabura ingwara y'umuceri tuyizananye turabura ingene tuyita ntaco tutapomyemwo amafumbire twe twashizemwo ariko nukuri ingwara yaduteye kuburyo natwe tuhaza tugatangara haje imiceri bugiye ifatwa n'ingwara iziga mu vyega imiceri yafise ukuntu ushobora gufatwa n'ingwara hari gihe ubukoko bujamwo cyangwa ugasanga umuceri wahishiriye amababi yego ni kuvuga yuko ico gihe usanze rero wamaze guhishira cyangwa bwa bukoko bwawufashe umuceri ntuheza ngo hagire ico uvamwe usanga byose byabaye nk'ivyatsi biba nk'ibihumbwa n'uburiko usanga atari umuceri ndo nta ntete zijayo usanga ari ibihumbwa byinshi biguruka uburyo nawimbuye ukabujana no kuwanikira honye no gutwara umwanya kuko usaba ko basubiramwo kugosora kugira ngo bakuremo vya bihumbwa kugira ngo babigabanye kandi rero nta ntuze ubufise kuvuga nta randema utanga kuco gihe nta biro ugira usanga nyene ari ukuntu nyene naho ba wimbuye nk'ifuko majana uwuhuje usanga atarandema watanze kwereka ukuntu wabaye ibihumbwa cyane ata intete zitari zirimo yego nk'ubu kuri aba bakozi babekora pompa twabonye ubapimira ko kuri ako kantu gatoya cyane ubashiramo uwo muti ni muti bwoko ki ufasha iki uyu muti abakozi babonye bariko rapompa uyu sumuti ni ifumbire iyo ni ifumbire mugaye kongereka abantu umuti y'amazi ni ifumbire y'amazi nshasha twarose ariyo ubona ntaguje muri indimu ubunyi muri intuze ya yisezo nayitoye nzi kuvuga ati reka ngerageze ndabe rero iyi ni ifumbire kongereka abantu umuti ati ni ifumbire gute kongereka umuti gute kuko urabona yuko ayushize mu muceri nukuri uzeya urabona yuko ibitegwa uko bitagata ikongera ikaba umuti gute ukuvuga ko bwa bukoko bwa twahora budutera ubwo bwafata amababi ukasanga tuko twashira mu yindi miti dupompa muri ico gihe nk'ubu gushika nk'isaha jewe nta muti ndashira muturetse umuti abashinwa bazanye ngo kugira ngo amababi ntahishire baduhaye kubera iyi buto twateye ari hybride twikura ngo izanana n'abashinwa aribo baduhaye dupompa nta wundi muti nasubiye gupompamo okay nk'ubu nabonye uyo mugabo hagaze nyuma yawe yego ngira ngo yaje kuraba aho bigeze numvise ngo ni n'umudandaza wabyo kugira ngo muvye uvyizere ku nshuro ya mbere byagenze gute oya je kugenda vyizere ku nshuro ya mbere nari mu nabonye ntuzeguru groupe umugwi w'abarimyi borozi ya WhatsApp hanyuma mbona bavuga ibintu vyo kurima no korora mugabo jewe cyane yenteresa ku bintu vyo ncanisunga ku bintu vyo kurima kuko ari byosanzwe ndimo mugabo bwa mbere ngitangura muri iyo groupe yari groupe y'undi muti yindi fumbire bavuga mu nyuma ncabona iyi fumbire rero nawe hari barayishizemo kugira ndavyizere nari mfise hano nari mi ibigori hari ya muntu zeya mu vyegwa ivyo bigori rero vyari asha vyanse byahinduye amabara bifise ukuntu bisa cece navuga ati reka rero manze mpimire kuri biriya bigori ca ndawutora ndawugura ndawujanayo ibigori mbona bitangiye guhindura ibara kumwe vyari bisimenga bigarukana icatsi kibisi ca navuga ati rero ko ngahanyi kuko aho nawujanye hari mu bunyomvu niho umuntu yaragitangura ko harima yego tereka rero njire mu muceri naho ndabe rero ngaharaciye nzana mu muceri nawe umenye bamaze gutangura kugira umuceri uri mu matuta ca ndazana ndapompa hajye ukiri mu ntuze mu matuta bigitutitse baki batutarabo hajye batutarawuropika ukiri mu mantuze aho baba bawo pepiniere yawo ca mbanza ndazana rero ndapompamwo hanyuma rero amaca turahageze turaropika inyuma y'imisi yindwi irenga gatoyi candagaruka rero candasura kandi ndapompa none wewe nkuno munsi nk'ukoresha wewe wizeza abarundi bawugure
nk'abarimyi baje kukoresha jewe kuvyo ndiko ndabona ahiwanje kuvyo ndiko ndabona ahiwanje kuko nakubwiye yuko n'uburyo nahora nkoresha nabonye ko bwagabanutse kubera nk'aka gacupa kagira kabiri kandi ahaye ni hegitari irenga aka gacupa kagira kabiri rero no kuvuga yuko gacupa ka mbere urumva ko nagakoresheje mu pepiniere hama nkongera nkapompa nagupomesheje inshuro zibiri aka rero ubu nako nakagira kabiri maze kugapompesha ko rimwe uno munsi nirigira kabiri kandi ndabona ko kirimwo kuko nundi usigaye ko nzopompa uyu ndiko ndagira iryanyuma na nyuma kubera wamaze kushikira kusambura kugira ngo uyu muceri ntuzugire intuze ibihumbwa urumva rero ubusigaye wundi nateye kuko nase gutera intuze ya hybride gusa ncantera n'undi mu Rundi nawe nyene nzoshanza garuka pome kandi ndabona ko bizokwira bivuze ko rero umuntu aguze mbe uwo witwa gute yitwa ntuze ni tipia organique fertilizer bivuze ko uguze uwo tuwita umwavu uyu n'umwavu donc kandi ukaba umuti ushobora gutabira ugashobora no kwica udukoko ingwara uratabira ukongera ukarinda ntuzeye burya bukoko usanga n'ingwara zitera mu muceri kuko hongeze ubu ndabona yuko ubu unyi kweri umuceri wanje nawe ntundazi ntukigwaye aho ugeze ubu twaba tugera ubu tumaze gukoresha imiti myinshi cyane itagira izina yo kugira ngo turwanye ingwara zirimo ariko ubunye ntisiko byagenze ni ale manirumva wewe uko biri kose yamaya nakumvise tubona ibyo kora bicamo yego ale umeze neza rero ndashima Imana twashaka rero kumbure muduha insobanuro kuri uyu muti n'umuti ukora gute n'umuti umaziki bon hamwe turuma ngo n'umuti ahandi n'umwavu bimeze gutega ale kambe ndamanje kuramutsa bariko baradukurikirana bose kuri AGACIRO MEDIA shimira Imana bwa mbere yemereye gushika hano kandi no kubambona imirima imeze neza ego nta bintu byinshi ngiye kuvuga kuri no fumbire yacu kuko ikivuga ni iki mubona kivuga byinshi cyane biruta ivyo novuga mu majambo mugabo ibiri kuri tere nivyo bivuga cyane rero iyi fumbire uko mubibona iri muri societe Green World societe ni societe internationale ifise siège mu Bushinwa mugabo naha mu Burundi twaragira ubuntu bwo kuyironka turafise DG wayo yarayizana natwe comme nous sommes des distributeurs de ce produit kuvuga jewe ndi chargé à la distribution mu banyagihugu yibashikiriza no kuyimenyekanisha kumburengira no kubasigurira bayimenye neza ndi mu iyo domaine rero muri societe niko kamaro mariye societe urabona ko shika no kuri tere kuraba ngene vyagenze ukavura uvumba nkavura uvumba mugabo ale uyu munsi kuba ariko bararaba kino kiganiro wibereye mu Kirundo wibereye i Makamba wibereye Cibitoke canke n'ahandi henshi yipfuza kuyimenya ni ivy'ukuri imaziki iyi fumbire nagumye numva we uvuga ngo muti mugabo cyane ni fumbire mugabo nako kantu ko muti ntiwihenze karimo ifumbire muti iyi rero tenje ndavuga akamaro kayo kubiterwa byose uzibibaho canke ikimera cyose yaba ibyo bigazi mubona ngaho imiceri ibiharagi ibigore ibiyoba intori itomate kira kirimwa cyose urabona ko mu Burundi dutunze n'ivyamira mu kuzimu ndaza kubabwira ngene ikoresha n'ingene ishobora gushika mu kuzimu byabibiraya canke amateke n'ibijumbu n'imyimbati iyi ni fumbire ikora ku ivyo bintu byose kandi gakoreshiye ku mabura urabona n'amazi ni liquide n'amazi nkaho mbega irashika nk'iriti iyi ni litiro imwe irimwo 1000 ml akanako karimwo 100 ml n'ishishumi cigi rero iyi urabona ni y'amazi mugabo ndazara abantu batotahura ko ishobora gushika mu kuzimu no mu biraya mugabo hari ukuntu ishobora gushika mu kuzimu byaciye ku mababi rero iyi akamaro kayo ni gutagatisha irimo
irimwo azote irimwo azote irimwo dezerema nutritif ibiterwa bisanzwe bikeneye no kuvuga iratagatisha iratuma amababi amera neza iratuma umutumba tije amera neza no kuvuga za element nutritif zije kugira neza tije zirimwo de tubercule byamira mu kuzimu bikavyimba bikama binini nk'ibiraya imyumbati ibijumbu des éléments nutritifs zijejwe ibyo bintu zirimwo gusa na des éléments nutritifs je ne suis pas biologiste mugabo abacha bavyumva éléments nutritifs zikora ibyo bintu ngaha zuzuyemwe rero no kuvuga urapompa ku mababi byaba ibyamira mu kuzimu ica hari igiterwa kirafise icyo cyose kirafise parativitas tomate iyo parativitas tomate rero niyo ifumbira icako yugurura aya masaha mu gitondo no ku mugoroba izuba rihumvye niho mu gitondo rero nkizi saha canke ku mugoroba kugira ngo ize gushika mu kuzi ize guca mu iyo tomate no kuvuga tomate ni nk'utu dupole turi ku mibiri yacu ofete babigira kugira izuba ntishire ibyumishe vuba no kuvuga iyo tomate yiyugara ku zuba yiyugara ni byiza rero gupompa tomate yiciyuguruye urabona nka saha ndwi sa midi hari usanga igitego umengo kiriko kiragoyagoya kimeze nabi amababi yarajondamye hajya tomate bayiyugaye none ico gihe nk'ubu urabona ko bikirebutse no ku mugoroba usanga congeye gukerebuka none nk'ubware je ndayiguze ngiye kurima mfise ubusizi n'imbuto eske ico gihe ndayikoresha gute ufise ubusizi n'imbuto no kuvuga iyi urashobora kumanza d'abord kwinika imbuto nk'ibinyantete ngira ibinyantete ibinyantete urashobora kubanza kwinika ibigori ibiharagi uyu mucere urashobora kuwinika uwo mucere bawinika amasaha 8 ibigori amasaha 8 ibiharagi amasaha 2 ibiyo ahubwo gato je nebaza ko nk'ubu ngira ngo ikenewe gose nubwo nibindi biterwa bikenewe ariko tugiye imirima y'ibiharagi dusiguriye ku biharagi no kuvuga mvuze ku biharagi ukuvuga nza kuba mpejeje nka byose kuko ikora ico kimwe ukuvuga ni méthode de pompage yonyene ikora ahubwo bitandukaniye ku kwinika ayo masaha gusa winika no kuvuga ku biharage uvuze n'amasaha ngahe amasaha 2 gusa wacubikura wacuvyanikurayo ucurindira bigata amazi hanyuma ufise ibusizi ucugenda ugaca amabango canke ibinogo ukashira nk'amase y'ikirundi iyi ni fumbire ikora yonyene n'amase y'ikirundi nta kindi kintu ukoresha ni n'umuti nta yindi miti usubira gupompa no kuvuga irikwije ziya zindi fumbire dusanzwe tumenyereye ntuzikoresha igiterwa cyamaze kumera peut-être arageze kubagara ico gihe kugira kize ofete kuva ndagiteye kugira nze ndine soroma nkoresha uyu ntuze rya kangahe no kuvuga upompa inshuro 4 kihari no kuvuga nariko ndaza ku biharagi uteye rero ucurindira bimeze après 2 semaines uhejeje kumenera ucupompa kuvuga byiswe kupova iryambere uba wabiteye mu mase ikirundi waranavyinise mu iyo fumbire hanyuma bimeze après 2 semaines uhejeje kumenera ucupompa iryambere hagati y'igipompo n'ikindi kugira uzosubiye no kuvuga hati imisi 10 canke 14 kuvuga hagati y'imisi 10 na 14 mwiyo interval uza gupompa uzuraza gupompa rero ukabigira gatatu uzoca usubirayo bizanye ari biterwa bizana amashugwe bizanye amashugwe ugenda gupompa iryanyuma nk'umuceri urayangitse urabona ariko arapompa iryanyuma ntazogaruka hama ari byamira mu kuzimu nk'ibiraya bizanye ry'amashugwe irya ni florezo yavyo hajya mu kuzimu abiko birashora uja gupompa iryanyuma hanyuma ari myimbati ugomvye urafurura canke ari bijumbu kabona ko biriko birashora uja gupompa iryanyuma no kuvuga hagati y'igipompo n'ikindi ni misi 10 canke 14 ni méthode de pompage gusa nta bintu bigoye birimwo nta panique nabonye umengo bafata kantu gatowe bagasokamwe dukeya bijya bimeze gute no kuvuga iyi ikora kuri 2 hectares iyi litre par litre d'eau mililitre par litre d'eau no kuvuga harimo mililitre igihumbi kuvuga iyo ivanga n'amalitire igihumbi none nk'ubu ndayikoresheje mu kiringo kimwe namaze kwirumura ntitakaza ubushobozi bwayo isuye kuyikoresha ikindi gihe we gusa uyiguze urabona jewe abantu ntaba bimenyereye genda bagira suivi
mwabwira ati ifumbire kirazira kuyishira kuzuba nk'ubu uri kurapompa ntuca wanikira hajya urabo kayishira mu gatutu wirinda kuyishiramwo amazi yiba yisigaye ngaha uririnda kuyishiramwo amazi urakuramwo iyo ukeneye gukoresha ukashira mu ipompa ugapompa yisigaye ukabikurinda kuyishiramwo amazi kuko iyo ushizemwo amazi après 24 heures icipfa nukuvuga niyo washize mu ipompo ntushobora kuyisigaza ngo uzoyikoresheje iyo washize mu ipompo ipompe ihere kumbure ko turaba nyene bashobora kuba bamaze kumva ati uyo mwavu ntusubira kunsiga ukuvuga igituma benshi bayihurumbira ni ikintu kimwe gusa iragabanya amadepense kandi irongereza umwimbu kubwishi irongereza umwimbu urumva cyane cyane navuze ko iki ari cyo kivuga turafise abarimyi benshi tuzoza turagendera nzoza murabibona namwebwe aziko nabibabwiye mukabwira ati je ntashitse ko murima sinza kwemerera wabibonye kuba ariko turaba ndabibabwiza ukuri je rabinsavye mugabo numva umengo ntishikiye aho biri ngo ndabibone naco no bibwira ko abarundi iyi ni témoignage rero nziza cyane mugabo none ko igihugu cy'u Burundi cyose kigizwe n'isi ndimwa hose barima hari mu ntara zitandukanye umwavu wanyu wogura gute bo usanga he no kuvuga twe dukorera hajya mu gisagara ca Bujumbura nabwiye ko ndisharije ya distribution intara yariyo yose umwanya tutarakwiragiza mu ntara zitandukanye jewe umuntu wese abayikeneye ndayimurungikira mu ntara rimwe dukoresha amagence ari habashikaho dukorera ajya muri ville kandi ntibiremereye ivyo n'ibintu biremereye cyangwa gatuma umugenzi wiwe hari igihe usanga wa muntu agira amakenga sinabwira ati tuma mugenza we mucishe ko amahera ntubuze umuntu ari ino acaza abasange hajya ku biro yego ndamuhereza ariko ni benshi banyizera bakandurikira amahera nkayibarungikira ikabasanga aho bibereye bo kuri kajase kamwegereye ku kakari cyabako kuko je ndabikoreye mu gihe kirekire abantu mu magroupe WhatsApp baramaze kungira confiance ibujumbura uvuze mu gisagara ca Bujumbura hehe neza na neza kuvuga ni hajya kuri Avenue Patrice Lumumba à côté de la banque centrale banque BRB ya banki nkuru y'igihugu kandi neza na neza umengo harabana na KCB bank hajya n'umuntu urabona ko twebwe hajya ahantu dukorera haranyegeye we warahashitse ni hejuru ka etage mugabo biranditse ko green world birahari yego nukuvuga ubushitse hajya akambwira ati niho ndi naho ndamusifura gato ya cyambona ikindi nacongira ngo kuba ariko baradukurikirana ugenda babwiye kuri YouTube nimero za ale murazisanga muri description y'iki kiganiro kandi ni nayo commentaire ya mbere turayipininga kugira nimero zibe ziguma habona kuri Facebook nta kibazo ariko no kuri Facebook hose uraza kuzibona muri titre yego mugabo nibaza ko wogira ko kanazivuga ni 61 408 335 no kuvuga 61 majana na 8 amajana 335 hari kandi kabijya rero ntasizemo kagireko iyi yongera ikabingaburo kubitungwa ndayinwa uyiha mu byo bijya ingaburo kubitungwa il y a des éléments nutritifs pour l'agriculture des éléments nutritifs pour l'élevage no kuvuga muga kimwe kiza gikora umwanya wacu no kuvuga wayishize mu bitu wayihaye ibitungwa des éléments nutritifs kuri agriculture ntiziba zigikora nko bariko barayipompa ibiterwa ama éléments nutritifs kubitungwa nta cyamaze haca hakora y'ibitungwa kuko byose birimo nga ingaburo kubitungwa rero barayinka barayimene ingurube ije gutuma bitagata bikabyibuha bigakura n'ingoga siho jemi iyi ni engrais biologique no kuvuga ni fertilizer biologique canke umwavu kama mu kirundi cyiza umwavu kama rero iratuma inka zikamwa zikakamwa amata menshi abantu bikundira uduta urumva ko ari cyakemutse kuvuga ironge no ku mpene cyangwa ingurube zosa urumva ko imyagazi icayitagata igakura n'ingoga ale ndagushimira cyane kuba ushoboye gusangiza abarundi batari bake kubijanye na experience gukoresha ivyo bintu gukoresha umwavu merci beaucoup abariko bararaba ikiganiro namwe mbasabe kugisanzaza gisagije inshuti n'abagenzi
umunsi tuzobona uburundi turima tukimbura tukaronka umwimbu uhagije twese bizoturyohera nuko murakoze bye bye. Mu gace katubarangire ngahantu heza ho kuba wironkera akayaga keza katanganyika unirabira n'umuji wose uko wakabaye wawundi ati yuba heza urota neza ukanagira n'imigambi minini nanje ngaha ndahabarangiye ni kibanza kingana na 6.15 gikeneye 150 miliyoni yonyene hari inzu ntoya yo kubamo ariko twumvikanye wo hakoze ishushaka ukanahuba kuko ushaka dokima z'iyo parcela zose zirahari. Ikindi rero imodoka yawe taxi bisi canke moto byose birahashika kuko ni kwikaburimbo abahamenye kare yabo ukuntu bariko barahihutira kuhubaka. Aha ni mu Kamesa ya kabiri hafi ya Musaga n'ahantu hatuje cane ariko rero abari kure ntibayaga ngwino ibiciro turavyumvikana kandi ntitunanirano.